Yesu n'umwami. Igice cya 66 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Maze Aburahamu abwira mwene se wabo ariwe muhungu wabo, amubwira ati rero sasa wereka nkwere, wewe genda ufate ahantu hamwe, ushimye mu kiyaya jenja ku misozi, niwashima ku misozi jenda aja mu kiyaya. Loti araraba ati haki ya Mungu mu misozi wa hari abantu badakunda imisozi murabizi. Hari umuntu ubwiye ati duga ngaho kundagano amanuka amaguru yavyimvye ara wowe mugira ati turagwaye inzu ya gusa yo gupanga hariya ya gusa wibere ngaho mugasama nzuki canke aho haruguru gatonya munyambuye nashobora kugenda hashitse. Bwana sade sana. Loti aritegereza ikiyaya cyari kirimo amazi, kirimo ibyatsi byiza, atavuga ngo jewe ngiye mu kiyaya nawe duga ku musozi. Aburahamu yishimira ku misozi. Mugabo muri cya kiyaya harimo Sodoma, harimo Gomora, haduka umwami yigira igihangange, afata abandi bami arabafata mpiri, arabategeka hagaze ikindi gihe babami bagomba kwiganzura. Nukuvuga ibihugu bishika byari 4 n'abatari 5 bigomba kwiganzura uwo mwami yarakomeye, aca yiyunga nawe n'ibindi bihugu, arakubita babami barabamerera nabi, ntibabakiganzuye. Muri izo ntambara haca hajamwo nuko kubera Loti niho yarari, baca bagenda bafatana Loti n'abiwe bose n'ivyiwe byose. Sinzi mu bacitse ku icumu yaciye ahunga duga ajaho Aburahamu ari, babibwira Aburahamu. Aburahamu rero yari umugwanyi karuhariwe, uvuga ngo yari umugwanyi, nta nubwo yari umudemobilize. We yaragwana bikomeye, yari umunyagihugu mugabo akomeye akarusha n'abami. Babimubwiye acaraba mu bahungu biwe n'abakozi biwe n'abanyarugo biwe, araba abo yari yigishije iby'ingwano, atoramo abantu 318, abantu 318 baja kuribera ibihugu byashika 4 byafashwe, ari abantu 318 kubera Aburahamu yari umugwanyi akomeye. Bwana Sfesa, buriya mu buryo bw'umuhemo ntidukwiye kuba minenegwe, dukwiye kuguma gutya ngo abadayimoni ngo badutenga ngo asifanya indoyi ko basifanya. Tutegereza kuba bagwanyi. Wewe na ekipe yawe igisha umugore wawe gusenga cyangwa umugabo wawe gusenga, abana abakozi kila kitu. Habaye urugamba, injira mu rugamba musenga bikomera abadayimoni bahunga. Aburahamu aja mu rugamba, afata aja gutera babami, arabakubita arabanesha, aranarokora Loti n'umuryango wiwe wose. Aho nagira ndabwire mumenye Aburahamu ninde. Yari mutunzi, abo bari abantu atunze, abo 318 bari mu bantu atunze arisha. Wewe urisha bangahe? Nabo bangahe urisha uridoga? Ngo mana ngo navuze ngo ibiharage byo guha abana mana we ntiyaburi ibiharage byo kubarisha n'inyama yarabaha. Wibuke na baba marayika 3 bari barenganya aciye abakererera ikimasa. Bwana Sfesa, Aburahamu yaratunze, vuga ngo yaratunze. Bwana Sfesa, angomba kuvuga nagomba ndagucira ku mizi kugira ngo umenye Aburahamu uwariwe. Imana imutegeka kuva mu gihugu ciwabo no muri gakondo yiwabo no mu byo yaramenyereye by'ahantu bidashoboka. Hari ahantu Imana idashobora kuguhezagirira. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96
96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.